ico nkunda mu kimwe nuko bose bemera Yesu bakizera yuko ari we yaducunguye tukizera neza kandi yuko ari wazotujana mwijuru akazoza kudutora byo byose rero twese abo bose amayaglize yemera Yesu Kristo nk'umwe n'umukiza wawe turazi ko umunsi umwe azomanukana kamo kamaneka k'inzamba. Musiri Champion TV, you are my champion. Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza nongere ndabaramutse kandi agenda nagenda nkuko bisanzwe nkuko biri umunsi kundi tuba turi kumwe yiri Musiri Champion TV on the list selector man na the place the one and only in town everywhere in our country ni Bashirano Indundi nkuko bisanzwe amamoratsi ko tuba turi kumwe umunsi ku wundi ndabibutse ko turi kumwe na Disara kigo gifasha abantu bafise ubumuga butandukanye ingwara z'ubumuga zitandukanye baragufasha kandi bikagenda neza dukorera mu Cibitoke ca Rugombo aho bita i Buganda neza na neza ugeze ku isoko haruguru gatonyi ucubaza niho dukorera uco dusanga neza cyane abamurazi yuko umunsi ku wundi nkuko bisanzwe tuba turi kumwe n'abantu batandukanye hama urabona ko uwo turi kumwe yambaye neza cyane yambaye costume yambaye murabona ko yambaye neza uyu n'umuvuga butumwa akomeye cyane uyu n'umukozi w'Imana akomeye cyane murabona ko ameze neza cyane nawe utaramenya Imana nawe utaramenya uhoraho ndakurarikire kuza kumva ijambo tuza guhava tuvugana n'uyu muntu si ubwa mbere tuvuganye twarigeze kuvugana ariko muraza kumva byinshi mutari muzi kandi karibu cyane papa. Asante murakoze cyane kuduha kaze. Umeze neza n'amahoro yego ku bantu batabazi neza mugabo je ndakuzi kuko si ubwa mbere dukoranye babita bande mujejwe iki mu buzima bwa buri munsi? Ku mazina nitwa Ngendakumana Tade n'umuntu yego hama usanzwe mu kazi ka buri munsi reka tureka akazi ka buri munsi nitirirwe tukajamo no ndakwinjiriye tonde tukaje mu kazi k'Imana abantu bakumenyereye mu buzi bungana gute mu bikorwa vy'Imana? Mu bikorwa vy'Imana ndo muririmbyi cyane cyane ndagikunda cyane gose hanyuma mwisho ndumuvuga butumwa yego hama no kuri gitare numvishije ko usigaye urenze muri iki gihe naragagaje kubyiga mugabo nasanze sindakorera amavuta yanje icyambere nishirime no kuririmba no kuvuga ubutumwa yego cyane asante sana ubanze rero uze kutwinjiza mu maboko y'Imana kugira ngo duce tuza mu kiganiro nyezina ngira ibi nabiriya ndakubaza umunsi uri hejuru wakoze yego cyane yego turagushimiye data wera ugira neza turagushimira urukundo rwawe kabara rugero tugushimira umunsi mwiza ko watwemereye ngo dukoranire hano muri kano kanya no muri iki kibanza turagushimiye no kuri aba bene data ko twumviriza bari hirya no hino turakwinginze ngo ubuntu bwawe rero Mana duhangaze kuvuga ivyo ugomba kugira ngo umuntu wese atwumva anezerwe turagusavye mu izina rya Yesu amen. Amen urakoze cyane ku bantu mutamuzi umuntu tugeze gukorana ikiganiro ari mwijoro muzokibona kuri Musiri Champion TV inyuma yaho nza kongera kumurondera ndamubura ariko uyu munsi namuroza wabonetse kwera ariko ndakubwiza ukora akazi ka buri munsi burya nakazi gakomeye katoroshe cyane kandi karamfasha karagufasha hirika n'ubundi nibyo rero Imana niyavuze ngo dukoreshe ubwenge dukore dusenga byongeye ngo udakora ntakazi kandi n'uwuzokora ayashize imbere nanje nzoje imbere yiwe. Yes yega Imana yavuze ngo izoshigikira ibikorwa by'amaboko yacu na cyane cyane amaboko ateza gukora hama Imana ikaba yagushigikiye ugacugira ikiganza ciza muri kurako neza cyane ukabona kuba. Asante sana ku munsi ureze urazi ikibazo nza kubanza kubaza turakoranye ikiganiro cyari kiryoshye cyane ikiganiro cyakunzwe cyane hari ibibazo byinshi bagiye barabaza nubwo utashoboye kukibona harabajijwe ibibazo bikurikira je nasomye muri message zagiye zirarabwa ari nazo tuza guhava duherako kugira ngo tuze gusha tubandanya icambere baravuze bati kuva umenya Imana umaze kugira ni kibazo cyambere cyaje muri commentaire kuva umenya Imana kuva wakizwa gutangira gukiza kugeza isaha umaze kugira he point kuva amenya Imana ubwa mbere hajewe kuva amenya Imana nayibonye mu buryo bw'igitangaza
ko nari navukiye mu muryango iwacu nko kuva kuri sokuru ego abo nabonye uretse basokuruza hari abo nabonye mugabo nk'uwo narinzi sokuru ego banyokuru nyokuruza ego bari abantu basengera mu idini rya katolika ariko nitegereje imibereho ntabwo bari abakristo vraiment ntibari bakijijwe ntabwo bari bakijijwe nta ngeso nziza nk'iz'abakatolika bemera imana bari bafise ko bagendera mu ngeso zitandukanye mu byaha bitandukanye rimwe nzi apana ngo byo babavuga ko oya uzi wiboneye n'amaso yawe wiboneye nk'abasukuru ariko rero jewe Imana mukumpa agakiza ngitangura primaire école primaire ari hari mu 88 1988 naho nabishimiye ko aho kwishuri nagiye hariho abana bari bamaze kwakira Yesu hanyuma rero hariho umwigisha uno munsi ndamuzi cyane naramubona mu myaka iheze maze igihe ntamubona mugona narumvise ko atakiri ngaha mu Burundi ariko mu myaka iheze ndamubona ngaha i Bujumbura bakwishengero ari mu Panekote mu Kibenga yakorera mu gisirikare donc umukozi w'Imana twa Severe yitwa Pasteur Severe ari mu Kibenga uwo muntu rero yarambwiye ijambo ry'Imana cyane riramfasha niyo tubwira ko Yesu aragukunda nubwo biruko Yesu aragukunda icyo gihe numvise urukundo rwa ngo Yesu aragukunda nkavyumva nkumva ko ijambo riryoshe mu mutima kuko nkumva ko binjoheye cyane arakaririmbo rero twara turirimba bavuga ngo Yesu arakunda utwana duto cyane akaduhezagira abo kanero kagera cyane gose cyane ariko ni muto cyane ariko mwami azonjana mwijuru ndayizi mugabo arakaje kuma wari bwavuke se oya ofete uvuze muri 88 yewe kamana yanje mbo oya ariko ico shimizo ndirimbo n'ubuzira cyahari mu masande school menshi no muri katolike kwanza muri katolike ni zira cyahari kuko je ndibuka ko nazize iyo nkiyo ndirimbo nayize hari mu mwaka wa mbere nkitangura umwaka wa mbere entre ya 2002 canke 2003 nimba atari muri 2000 guco ndibatse no kuvuga ivy'Imana umunsi ku munsi biguma ari bishasha kandi biguma ari bizima biguma na kanovera yani no kuvuga twese ico gihe byarankijije wabyumvise kandi muri 2000 kombye byaragukijije uno munsi kandi hari abana basande school bakumva yego kandi bakakaririmba bazamutse mu mwanya ukumva yuko Imana izomujana mwisho kandi abana batoyi baragakunda barakunda cyane gose kandi nari nakumvise n'ubu ndatamba nkuko nagamankira umwana uratse ko turirimbo n'ubu twiyumvira bavuga ati iyo tuza twosubiye inyuma nizo ndirimbo twoziririmbye nukuvuga n'amavuta ari mwo rero amaburyohe burimo kuko rero aho cyo gihe byarankije cyane byatumye mu muryango wacu ndabwira abavyeyi je numva noza gukizwa nubwo batabikunda cyane mugabo jewe numva byamaze kuba imbuto muri jewe cyandagenda ntangura kuzana senga muri iryo shengero hanyuma ndakizwa nyuma yaho ntibankundiye ko mbandanye muko nari nkiri mutoya barankuramwo sura muri katolika aho nakuriye aho bahora banjana ndabandanya mugabo nyuma yaho rero burya hari ijambo no munsi dukunda gusoma rivuga ngo Imana abana bayiririmbye no munsi muri Sunday irangyohera nampenda Yesu aliyenipenda tangu ningali tumboni wa mama yangu rero abana bakarengera kafashisha karangihira kubera Yesu yankunze kuva nkiri muto kuvuga rero ico gihe candarwara hageze mu 93 no mu 92
92 nararwaye cyane gose kugezaho ntashobora gutambuka. Papa wanje yanteruranjanye kwa muganga akagena nshitse ku bitugu bena ngaha urabona ko umwana umutero w'amaguru agashira ngaha gutyaye n'akacicara ngaha papa kanjana kwa muganga mugabo haize iminsi mama ashara desida cyavati urazera wowe ndabona ibiti wawe bigoshye tukuzo kujana hariya mu bakizwa bagusengere yo kuwukira ko kwa muganga byo byamaze kwanga umunsi muntu bisabimbwiye naciye ntangura gukira aho nyine bakibimbwiye yego umunsi nagiye kwa muganga ntambuka barampa ibinini barampa imiti ndanwa mugabo tuvuye kwa muganga tugenda gukizwa ndibuka n'indirimbo nasaza ko aririmbo uwo munsi umva cyane kumva gukizwa birafise inyungu cyane cyangwa umare mbandanya ndaba nyuma yaho ndabikunda ntangura kwiga inyishuro zo kubatirizwa jewe cyo gihe twiga amezi 3 4 umuntu agacaca nk'atanu umuntu akabatizwa bivanye naho utanguriye mugabo babanza kuraba ko maze igihe uja gusenga babanza kuraba igihe umaze uja gusenga kandi nasanze ari ingeso nziza wari umuco mwiza muri Pentecote barabikora ko cyane yego cyane gishinga cya Pentecote ryarandeze ndarikunda yego mugabo ubu nugisengera muri Pentecote none bishika gute ukimuka idini ukava mu idini nk'ubu dufata urumva ko wari muri Pentecote urava muri Pentecote uja muri indi dini usengeramo vyagenze gute donc nigikiwa iyo uvuye ahantu ukagenda ahantu sinzi ko baze kubona umupangayi hano mu gisagara cya Bujumbura iyo avuye mu rupangu ava mu rupangu squat ni mu bintu bigera muri bingahe sote mu rupangu hari ikitagenda neza ica kabiri ashobora kuba atamahoro haronka ica gatatu ashobora kuba yagize ikibazo yonza atagishoboye kuyirira akaja muri ntonya cyangwa akabagiye muri nini abona ko hahanaki aharengera ikindi kintu ashobora kuba yahagaye neza cyane wewe sigura ngo muri ibyo byose nimba muri Pentecote mwahava bivanye n'imvoruna none nigiki donc ushimiki nigiki umuntu ubona muri rusange ashima kugira ngo ave muri eglise agende mu yindi we ku ruhande rwawe umuntu kugira ave mu ishengero akagende mu rindi birashika yuko aho hantu burya umuntu wese arafise ahantu Imana yamuteguriye yego umuntu wese nuko nyene n'inzira rero n'inzira urashobora gukizwa ugakizwa muri Pentecote mugabo ugasanga siho ukomereje kandi muri Pentecote bakoreze neza canke muri fekabo canke muri methodiste canke muri ico nkundamo kimwe nuko bose bemera Yesu bakizera yuko ari we yaducunguye tukizera neza kandi yuko ari wazotujana mwijuru akazoza kudutora byo byose rero twese abo bose ama eglise yemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe turazi ko umunsi umwe azomanuka nakamo kamaneka k'inzamba aje gutora umugeni yacunguye neza cyane uyu munsi uri kuraraba turiko turagerageza uza kukompara ndagomba uze kuraba uyu munsi ugwaruka urafise ugwaruka urongoye muri eglise ko wavuze ko uri n'umuririmbyi ugerageje kuraba ubu ugwaruka gwitabira gute ijambo ry'Imana canke se ubona ugwaruka kenshi ruriko rurakizwa canke hariko hakizwa abantu bakuze urwaruka rurakizwa ku bwinshi kandi n'abantu bakuze barakizwa erega bose Imana ngiye cyamuna ntemeje kubwira mukanya Imana yadukunze tukiri kera tukiri imbuto mu nda zaba tukiri imbuto mu nda zaba mama cyane tutarabane no mu nda zaba mama Imana yaradukunze hariho umuntu rero Imana yakunze kuva kera ataranabaho no musa n'umutama n'imvi ku mutwe no bwose bwanwa no ku mutwe nk'uko waje ugasanga n'imvi gusa ariko kandi Imana ikamuhamagara ahari akaza gukizwa ni nk'uko kandi n'umwana muto yashobora kuvuka muri iyi myaka 5 basanga umwana muto w'imyaka 5 ariko araririmbira Imana umuntu wese rero Imana imuhamagara mu gihe cyayo ko yabikunze uretse yuko kandi hari umuntu Imana ihamagara akabanza akagarariza kanka mugaye Imana ikazomugondoza ku gihe kana kishaka agateba kihana neza yego
Okay, mbo ugerageje kuraba nuyuhe murongo we ukunda kugenderako ngomba rero kugira ngo dusangize abantu bariko baradukurikana uyu munsi hama kugira ngo bazoce baja muri commentaire bongere bashiremwo kugira ngo bizobe ari se donc gumugaruka siko ijambo nyamukuru gendera ko muri ubu buzima rigufasha kugira ngo ugume mu gakiza rishobora kuba ryofasha n'ubundi muntu akaguma mu gakiza kugira ngo ntatirigane nijyaha. Ndakunda ijambo cyane cyane abantu benshi bashobora kuba barizi cyane gose riroroshe gutora. Je hari ijambo nakijijwe hari mu muntu yampaye Bibiliya ubwa mbere nakuye ari ijambo ryari muri Zaburi ya 23 ivuga ngo uhoraho niwe mungere wanje sinzokena akona agenda amvyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye mbere naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu yamaza dasuma ngo nduhuke umushaha wanje ukaremuruka aka ubu dasiba twarabaye bakatolika urashaka je rero ako kantu ego yo Zaburi yanaryoheye cyane gose ego uhoraho niwe mungere wanje icya kabiri sinzokena icya gatatu aramvyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye. ino rero kenshi bavuga ngo aramvyagiza pese ntibaritahura nkuko kuvyagiza ni iki twebwe jewe nkiri muto nararagiye impene intama mugabo abantu hari abamanye bari bafise inka bavuga ngo bagiye kuzivyagiza ahantu mu cyanya cy'ubwatsi hari ubwatsi ukuvuga hari ubwatsi butotahaye zishazirirana pore mungera kigira hari agakina akagira mugabo cyo zibereye ahantu ziko zatora guruko zituje rero nigera nk'iryo jambo ngo uhoraho niwe mungere wanje iyo uhoraho ari wakuragiye ni kuvuga nta kintu kiza kikuzimiza kikujana hirya no hino rero umwami wawe urumva yuko akwitayeho akubera amaso umwanya kuwundi iyo ryanyurubatse cyane kuko nuno munsi acandagiye na cyane nuno munsi usanga ngaburira ku munsi turarya umuntu ashobora kuja kurondera ukabibura mugaye Imana ariyo bavuga ngo yaguteguriye ubwatsi uzahuza urajye nyene ugahanga kandi ukaza kuryama umeze neza na cyane reka nagushimire cyane papa wakoze cyane nzosubira ndakurondere ako ndabona urumwe mu bantu wanashake twakora ikiganiro haza commentaire nyinshi cyane rero bavura ngo mwe kugaruka kugira ngo ndakurondere ndazi yuko ubwo buryohe bubike tuzokomeze tubusangiza abadukurikira nani musi uzompamagara nzozana n'inukana n'amaguru abiri n'amako ndaje bisafasha kwibuka urakoze cyane asante sana ndabashimire cyane murakoze.